Mugoroba mwiza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu mudahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu kuri mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta amakuru akomeje kugenda aravugwa cane mu bigezweho bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muherereye ijya nino kwisi tugarutse mu makuru akomeye cane ariko aravugwa kuri uyu wa mbere nyine kuri uno mugoroba kwigenekerezo rya kabiri ry'ukwezi kw'icenda umwaka w'2024 mwese turabahaye ikaze by'umwariko aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugaruka muri kino kiganiro cyacu nkuko bikomeje kugenda abigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratugeraho n'ubujyanye abanyagihugu bakomeje kugenda baribaza uburyo rero nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yanze kwitabira inama ikomeye cyane iri kurahuza abayobozi bakuru rero nga ku mugabane wa Afrika aho bari mu gihugu ca Indonesia ariko kandi bakaba bariko baraganira ku bikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa biriko biri ku bigendanye n'ubuzima umutekano ibigenderanire ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo ibihugu bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika bibashe kuba byoshira amasezerano nyene by'umwariko hagati n'icyo gihugu gisanzwe kirafise iterambere riremereye cyane ndetse by'umwariko abandi bakaba bakomeza kugenda barashyira nyene umukono ku masezerano mu bigendanye n'ubwikorezi umutekano ubumenyi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Abanyagihugu rero bakomeje kugenda bibaza impamvu Indonesia ndetse na China hariko rero harabera inama rukokoma zihuza rero abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika ariko Evaristo Ndayishimiye wewe akaba yahisemo gutsiba iyo nama rukokoma yo kurabira hamwe rero ingene hotangwa gufasha ibihugu bya ku mugabane wa Afrika. Abanyagihugu kandi bakomeje kugenda barabigaragaza mu gihe rero igihugu c'u Burundi ciri mu bibazo by'ubutunzi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye n'iby'umutekano muke mu gihe Evariste rero yanze kuba yojya kwitabira iyo nama. Hari amakuru rero yakomeje kugenda aturuka mu biro bikuru rero by'umukuru w'igihugu nga muri kino gihugu c'u Burundi aho yemeza neza yuko rero mu gihe yamaze kugenda aramenya cyangwa se aratahura amakuru yuko rero mugenzi we w'ikibanyi cy'u Rwanda basanzwe bararibana ahingwe yamaze kwitabira iyo nama yahise subika ngo ni mu gihe rero byari byitezwe neza yuko rero bashobora kuba bari kuganira cyangwa se akaba ari umwe asanzwe aramutinya cyane mu gihe yaraheze kuba yaramaze iminsi aravuga ko rero yaba yiteguye kugwana nawe cyangwa se kuba yohangana nawe ndetse by'umwariko akaba aherutse no kugara imipaka imuhuza n'icyo gihugu c'ibanyi cy'u Rwanda. Abanyagihugu rero bakomeje kugenda bavuga ko rero nubwo igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda cyerekana neza yuko arico coba kiri mukuru nyamara inshuro nyinshi gikunze kugaragara nkaho rero arico coba kiri mu mafuti cyangwa se mu bibazo bigiye bitandukanye. Ibi byose byaje kugenda bituma rero abanyagihugu bakomeza kugenda banenga nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye bavuga ko rero atarakwiye kuba yosiba ibi bikorwa hanyuma ngo abashe kuba yojya kwitabira by'umwariko ibikorwa by'imbonerakure zikomeje kugenda ziramara abantu zikomeje kugenda zirica abantu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru kandi akomeje kugenda agaragaza uburyo uyu munsi nyine nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yaje kugenda aratanguza igikorwa ndetse akaza kuba yagiye nyine arahugura uyu munsi abakora rusansuma bariko nyine bageze Sebarundi nk'uko biriko bitangazwa mu gihe Burundi rero buri mu bikorwa nyezina bya rusansuma rero nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi ndetse n'ubworozi kuri igenekerezo rya kabiri Nyakanga mwaka 2024 abakora iyo rusansuma bari bageze ku rugo rero rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ndetse akaba yakomeje kugenda yumvikana arasaba abanyagihugu bose gutangwa amakuru ndetse by'umwariko no kugerageza mu rwego kugira ngo bafashe abariko barakora iyo rusansuma mu rwego kugira ngo bamenye ingene igihugu gihagaze. Icyakora abandi bavuga ko rero igihugu ataho gihagaze kuko ciri mu manegeka ibintu byose byarabuze ubuzima burazimvye. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha by'umwariko ku mugabane wa Afrika ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru yigeze kugenda aravugwa n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo cyavugaga yuko rero by'umwariko igihugu ca Congo Brazzaville cyo bacaragurishije ubutaka igihugu c'u Rwanda. Perezida Sassou Nguesso rero arongoye igihugu ca Congo Brazzaville yavuze kubivugwa ko rero Congo yaba
yaragurishije ubutaka igihugu cy'u Rwanda ndetse bikaba byaje kugenda by'umwihariko biranavugwa cyane muri iyi nama. Kandi by'umwihariko Perezida Paul Kagame yerekanye akamaro Afurika rero na Indonesia bifitiye isi yose, by'umwihariko mu gihe hari n'abandi bategetsi bakomakomeye mu gihugu ca Ukraine Kiev. Rero by'umwihariko hakomeje kugenda haraswa ibisasu biremereye cyane bikomeje guhitana abatari bakeya cyane, ndetse abandi bakaba bakomeza kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bamwe bakomeje kugenda barahunga, abandi bakaba bakomeje kugenda barahura n'umwaku, abandi bakaba bakomeje kugenda barapfa, abandi banakomereka. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho, twiteguye kubishikirizaho 5 kuri 5. Abatwumviriza mwese muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, turifuriza umugoroba mwiza cyane. Batwumviriza ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze ndetse tunababwira ngo umuntu ugeze ngaha kuri no muresha kure yacu ari nayo yanyu bwa mbere, nabyo nanditse sabone kugira ngo acara abana natwe 5 kuri 5, ace arabana natwe arabona amakuru n'ibiganiro byacu byuzuye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ikaze rero amakuru tuyatanguriye muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Amakuru akomeje kugenda araba menshi rero ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Bamwe barakomeza kugenda bashimangira yuko rero ubuhanuzi bwa Isidori Mbayahaga yoba yaravuze, ariko kandi akaza kuvuga ko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi hoba hiteguye kuba hopfa cyangwa se abantu bashika kuri 3 bagandagurwa, ariko kandi wa gatatu ntace aramuvuga, mu gihe abo yatunze agatoki harimwo mama buntu canke Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yaravuze ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yarahoze ararongoye igihugu cy'u Burundi, we bwatanguye kugenda baramusohoraho. Bamwe baravuga yuko rero by'umwihariko uwa gatatu nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye, ndetse bikaba binavuga yuko rero by'umwihariko uyu mukuru w'igihugu nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yaba yanze kwitabira inama rukokoma, inama yihuta cyane, inama irimo abandi bakuru b'ibihugu ngaha ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko ikirabera mu gihugu ca Indonesia, ngaha mu bindi bihugu byo ku mugabane wa Asia. Ariko kandi bikaba bivuga ko rero yoba yatinye yuko ibyo bintu yoba ubwo rugendo goza kumukoraho cyane, mu gihe yaje kugenda by'umwihariko avuga ko rero hana amakuru afuse yuko ashobora kuzogwa mu ndege cyangwa se ashobora kuzahura n'ibibazo by'impanuka y'indege cyangwa se isanganya y'indege. Ni mu gihe rero yaramaze imisi areba ibibazo bikomeje kugenda birahura n'abandi bategetsi hirya no hino mu isi, aho bariko barapfa bahuye n'isanganya y'indege. Ariko kandi yaje no kugenda avuga ko rero by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda avuga ko nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye nawe hari amakuru asanzwe afise yihuta cyane agendanye by'umwihariko n'ibigendanye n'ubuzima bwiwe, aho ngo adashobora kuzojya aragenda mu ndege cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ku rundi ruhande kandi harimo n'abakomeza kugenda bavuga ko rero nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yoba yanze kwitabira iyi nama ikomeye cyane irimo yari kuba ari ingirakamaro kanga ku banyagihugu b'u Burundi ndetse no ku gihugu cy'u Burundi cyose, mu gihe abandi bategetsi biteguye gushyira umukono ku masezerano akomakomeye, harimo mu gutangura gutera inkunga by'umwihariko mu gutangura gutera inkunga by'umwihariko rero umugabane wa Afrika cyangwa se ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Nko ku ruhande rw'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda bivuga ko rero by'umwihariko hashobora kuza gusinywa amasezerano ko agiye akomakomeye, haba amasezerano agendanye n'uburimyi, uburezi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, harimo ubuhinga mu bigendanye n'imbuga ngurukana bumenyi, ibijejwe mu mutekano, bijejwe amagara y'abantu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda abarundi bavuga ko rero bahombye, ndetse kandi bari babikeneye mu gihe ubuzima bukomeje kugenda buraba ikibazo, ubuzima bukomeje kugenda buzimbye ngaha muri kino gihugu cacu kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Abanyagihugu rero bakomeza kugenda bavuga ko rero impamvu nyirizina yaje gutuma nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yanga kwitabira by'umwihariko iyo nama rukokoma ari bigendanye n'ibibazo asanzwe afisanye by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu gihe mu misi iheze rero yaje gufata icemezo catunguye abatari bakeya, kigatungura isi ubwo yugaraga imipaka yose imuhuza n'ico gihugu, kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Abanyagihugu bakavuga ko rero yoba yatinye kurebana mu
maso imbona nkubone rero na nyiricubahiro Paul Kagame arongoye igihugu c'u Rwanda, aho kandi nyiricubahiro inshuro nyinshi yakomeje kugenda aravuga ko rero yoba yiteguye guhangana nawe ndetse ngo byoba ngombwa no kurasana bakaba borasana, mu gihe yakomeje kugenda arashinza u Rwanda kuba goba ngo rucumbikiye bamwe mu bantu b'abanyabyaha ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ndetse n'igihugu c'u Burundi. Icakora igihugu c'u Rwanda cyakomeje kugenda kivuga ko rero ivyo bintu atari byo ndetse ivyo bintu ari ukubesha cane, ndetse bakomeza kugenda bashimangira banagaragaza neza ko by'umwihariko ivyo ngibyo ari ibinyoma byambaye ubusa, ndetse banagaragaza neza ko rero ivyo leta y'u Burundi iriko iravuga rero ari ibintu bidafise aho bihuriye, aho leta y'u Burundi yavugaga ko rero yifuza bamwe mu bagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'uwari president mu mwaka wa 2015 bakaba barahungiye muri ico gihugu. U Rwanda rukavuga ko rero rutokora iryo kosa mu gihe ivyo ngibyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga impunzi nk'uko biriko bitangazwa. Ivyo byaje gutuma rero by'umwihariko mu bitero bikomakomeye Red Tabara isanzwe iragwanya igihugu c'u Burundi yaje kugaba, byaje gutuma rero ivyo bitero bishyirwa ku mutwe w'u Rwanda, maze u Rwanda ruhita rwugarwa rero imipaka iruhuza n'u Burundi, u Burundi ruhita rufasa ico cemezo gutyo. Mu gihe rero iyi nama yari ikomeye cyane, haba inama ikomeye cyane iriko irabera muri Indonesia, indi ikaba irabera mu gihugu c'Ubushinwa rero, ariko kandi ibihugu bigiye bitandukanye bimwe bikaba byamaze gufata icemezo gikomeye cyane cyo kwerekeza muri izi nama zombi. Ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi ataha namwe rero bigeze berekeza, ku ruhande rwa Kongo bamaze kwerekeza mu gihugu c'Ubushinwa, mu gihe kandi ku ruhande rw'u Rwanda bamaze kwerekeza mu gihugu cya Indonesia. Hariko rero haraba amanama akomakomeye by'umwihariko inama zihuza abakuru b'ibihugu bya ku mugabane wa Afrika ndetse n'ivyo bihugu bigiye bitandukanye mu kureba uburyo hoja harategwa inkunga mu bikorwa bigiye bitandukanye. Abanyagihugu ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda by'umwihariko bakomeje kugenda baranenga ndetse berekana neza yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atarakabaye asiba ino nama akajya kwitabira ibikorwa by'imbonerakure zisanzwe ari imburamumaro ndetse n'inkora mahano nga mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe kandi igihugu c'u Burundi kiri mu bibazo by'ubutunzi, Evariste Ndayishimiye rero yaje gusiba ino nama rukokoma, aca hitamo rero kwitaba ikoraniro ry'imbonerakure riherutse kuba. Imbonerakure zariko rero ziriko ziratoza amafaranga abenegihugu yo gutegura amatora, mu gihe rero Evariste Ndayishimiye yategerezwa kuja rero gusaba ubufasha abo yise abazungu, akareka rero kugora abarundi basanzwe rero bibereye mu bukene bwokora amakara bugata nk'uko bikomeje kugenda bugaragara. Uyu munsi kandi nibwo hakomeje ibikorwa bigiye bitandukanye bya rusansuma cyangwa se ibarura rusange ririko riraba ngaha mu gihugu hose. Uyu munsi rero nibwo abariko barakora iryo barura baje kugenda baragera ku rugo rwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ahejeje kwisansumisha rero Evariste Ndayishimiye akaba yateye akamo rero abarundi bose kwisansumisha rero atanumwe avomwemo, kandi by'umwihariko bakishura mu kuri rero ibibazo byose babazwa n'abariko barasansumwa. Ibi ngibi rero by'umwihariko bikaba biriko biraba ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Abajejwe rero intwaro mu gice cose rero nabo akaba yabasabye guhimiriza rero abo bajejwe kwisansumisha ndetse no kwishurana ukuri ibibazo rero babazwa by'umwihariko n'abasansuma mu ntumbero yuko ibiharuro rero by'umwihariko bizova muri ubwo rusansuma byoba ibitagira ubunenge. Umukuru w'igihugu kandi akanaba yanamenyesheje kandi ko ibiharuro bizova muri urwo rusansuma ari byo rero bizoza birifashishwa mu gutegura imigambi y'igihugu kigomba kujya kiragenderaho. Tubibutse yuko kandi urwo rusansuma ruriko ruraba mu makomine y'intara zose zigize igihugu c'u Burundi, abenegihugu bagasabwa kwacira neza rero abakora rusansuma ndetse no kubishurana ukuri rero kubyo bababaza byose. Umugwi rero ujejwe ibikorwa rero by'iyo rusansuma nawe ukaba wizeza abasansumwa rero ko ivyo bishura rero bibikwa mwibanga ntangere ndetse by'umwihariko ata muntu numwe ushobora kuba yobica igera nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ibi kandi bikomeje kugenda biragaragara ngaha mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko igihugu c'u Burundi gifise intego zikomakomeye zo kwiteza imbere, ariko kandi ngaha muri kino gihugu hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bikomeje kugenda biratuma abatari bakeya bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Twerekeze muri Repubulika
Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi tubanze tugaruke ku byaje kugenda biratangazwa na perezida arongoye igihugu ca Kongo Brazzaville, yaje kugenda arashira umucyo rero ku kibazo caje kugenda kiratangazwa neza yuko ico gihugu coba cyaragurishije ubutaka igihugu c'u Rwanda. Ariko kandi akaba yaje kugenda arabishyiraho umucyo, akaba yaje kugenda agira rero byinshi agenda aratangaza. Ni perezida Denis Sassou Nguesso rero by'umwihariko asanzwe arongoye igihugu ca Congo Brazzaville. Perezida Denis Sassou Nguesso rero wa Congo Brazzaville yahakanye rero ibimaze igihe biravugwa yuko rero igihugu ciwe coba caragurishije u Rwanda ubutaka, agaragaza neza ko ibivugwa ari ibinyoma bishingiye kuri politike. Abanyekongo by'umwihariko rero abashigikiye uruhande rutavuga rumwe rero n'ubutegetsi baramaze igihe botsa leta ya kiriya gihugu rero igitutu, bayishinja kugurisha u Rwanda ubutaka hafi aho ngaho. Inkuru zerekeye rero ubu butaka kandi zanasamiwe hejuru n'abanyarepublika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bamaze igihe bashinja icyo gihugu c'u Rwanda gusahura umutungo kamere rero w'icyo gihugu cabo. Ubutaka rero bwazamuye imwijyane rero muri Congo Brazzaville. Leta y'icyo gihugu yabutije u Rwanda muri Mata umwaka wa 2022 ubwo perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero Paul Kagame yasohoraga ico gihugu. N'uruzinduko kandi rwasize ibihugu byombi bisinye amasezerano y'ubufatanye mu buryo bugiye butandukanye. Mu masezerano yasenywe rero harimo ko leta ya Congo na societe civile rero Messi Fred Factories Limited inamo by'umwihariko abanyarwanda, harimo rero gufatanya by'umwihariko gufatanya mu guhinga igihingwa mu gufatanya mu guhinga igihingwa rero cici bono rero kugira ngo hazakogwemo amavuta akoreshwa mu binyabiziga nk'uko biriko biratangazwa. Muri ayo masezerano kandi ya Congo yiyemeje gutiza societe Mvili El Congo ubutaka bungana rero na hegitari ibihumbi 150 byo guhingamo rero ico gihingwa. Kugeza ubu ngubu rero haramaze kuboneka ubutaka bungana na hegitari ibihumbi 121 buherereye rero mu duce tugiye dutandukanye turimo Puru, Bwenza ndetse n'ahitwa Niyali. Gusa kandi hashingiwe ku miterere y'ubuhinzi bw'ikibonobono, ubu butaka bushobora gukoreshwa rero mu ihingwa ry'ibindi bihingwa byerera rero igihe gito cyane mu gihe hategerejwe kongera guhingwamo rero ibibonobono. Hari kandi by'umwihariko ubundi butaka bungana na hegitari ibihumbi 11,500 nabwo rero bwatijwe societe Eleveco ifise ubuzima gatozi bwa Congo ikorera muri MVL kugira ngo rero nabwo bukorerweho imishinga igamije guteza imbere ibigendanye uburimyi ndetse n'ubworozi. Perezida Denis Sassou Nguesso rero mu kiganiro yahaye Jeune Afrique yavuze ko rero ibivugwa ko u Rwanda rwagurishijwe ubutaka by'umwihariko ari ibinyoma bishingiye kuri politike. Ati muri ici kibazo harimo rero ingano yo hejuru y'ibinyoma bya politike mu gihe rero kigera ku myaka ishika kuri 15 iheze abanyafrika y'epfo, abirabura ndetse n'abazungu babyaje umusaruro ubutaka buri gihe rero by'umwihariko nka Bureza bahingamo rero ibigori. Ico nzi nuko rero batigeze batwara ubutaka bwa Kongo muri Afrika y'epfo. Yakomeje agira ati rero vuba hangaha ibigo by'abanyekote d'Ivoire ndetse n'abanyesenegali byapiganiye isoko ryo gucukura amabuye y'agaciro muri kilometero nke uvuye i Brazzaville. Abo muri leta zunze ubumwe z'Abarabu rero, abo muri Arabia Saudite, abo muri Qatar nabo rero bari kubisaba nk'uko biriko biratangazwa. Ku bwa perezida Denis Sassou Nguesso kandi buri gihe hazahoraho rero ubutaka buri gukodeshwa mu gihe kandi runaka hagamijwe ikintu runaka abakozi bakoresha nabimbere mu gihugu, ibintu rero bibinjiriza amahera menshi cyane. Yanakomeje anavuga ko kandi imikoranire nk'iyi ngiri ari nayo Kongo yagiranye n'u Rwanda, ariko kandi iza kwitwa ukundi kubera imigambi y'abanga igihugu cy'u Rwanda. Ati imikoranire nk'iyi ngiri rero ni nayo twagiranye n'igihugu u Rwanda. Ibi ni ibigo rero byo mu Rwanda ariko kandi bigengwa n'amategeko ya Kongo. Nta kintu rero gihari cyo kubagurisha ubutaka, nta na kilometero imwe rero y'ubutaka bwa Kongo izatangwa. Ibi bibazo kandi byose ahubwo rero ni ukubera urwango rufitwe rero ku Rwanda rudafite rero impamvu iyo ari yo yose yo kubaho, ahubwo ari ibintu bisa naho bishingiye kuri politike.
ni mu gihe kandi byakomeje kugenda biravuga ko rero ubwo butaka ngo igihugu cy'u Rwanda ngo coba cyorabuguze ndetse ngo kikaba kibishaka mu kugenda kirabukoresha by'umwihariko mu bigendanye no gukora ibigo bya gisirikare nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Icakora uyu mutegetsi yaje kugenda arashira umucyo kuri icyo kibazo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amafoto ndetse n'amashusho bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa ni bimwe mu bintu biriko birava i Kiev by'umwihariko ngaha mu gihugu ca Ukraine, byerekana uburyo rero by'umwihariko intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera ndetse ibisasu biremereye cyane bikaba byaje kongera kwibasira aka gace rero kakaba gakomeje kugenda karahura n'ibibazo bikomakomeye, uhereye kandi igihe igihugu ca Ukraine cyatangurije ibitero bikomakomeye imbere muri kino gihugu c'Uburusiya mu gace ka Kursk. Aka gace kaje kugenda karabyarira amazi n'ibisosa abasirikare ba Ukraine, kubera ko by'umwihariko hakomeje kugenda haraba ibibazo bikomakomeye. Kuwa mbere ingabo zigwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko Uburusiya bwarashe ijoro ryose rero hakoreshejwe indege zitagira abadereva zikoresheje misile zo mu bwoko bwa Milistike i Kiev. Ibisasu byinshi cyane byaturukiye mu mugwa mukuru rero wa Ukraine mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu benshi rero batuye muri Kiev ubu ngubu bariko barahunga, abandi bakomeje kugenda barahunga. Amashusho ya France 24 yerekana uburyo abanyagihugu bamwe bariko barapfa abandi bakomeje bahunga. Iyi France 24 kandi iyi televiziyo y'Abafaransa iratangaza yuko rero ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Polonye bwavuze ko indege za Polonye rero by'umwihariko n'abafatanyabikorwa bayo bohereje indege mu kirere kugira ngo rero zirinde ikirere cya Polonye mu nyuma y'igitero c'indege z'Uburusiya kuri Ukraine nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida Vladimir Putin we yavuze ko rero yiteguye gukora ibishoboka byose, yiteguye no gukora byose mu rwego rwo kugira ngo igihugu ciwe gikomeje kugenda kigwanaho, ndetse akaba yamaze kugenda navuga ko rero by'umwihariko hiteguye by'umwihariko gukora byose mu rwego rwo kugira ngo umwanzi abashe kuba yohunga. Ibi bikorwa kandi bikomeje kugenda biraba by'umwihariko ndetse bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera mu gihe igihugu ca Ukraine cyari cyatanguje ibitero bikomakomeye imbere mu karere ka Kursk mu gihugu c'Uburusiya, bibwira yuko rero by'umwihariko bishobora kuzobageza ku ntsinzi cyangwa se bigatuma iki gihugu kibasha kuba cyohagarika ingwano. Ibi byose bikomeje kugenda birafata indi ntera, ariko kandi ndababwira yuko rero mu gihe bimeze bityo Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu ca Ukraine, igihugu c'Uburusiya yamaze kwerekeza mu ruzinduko by'umwihariko kuko bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu ca Mongolia, aho haje kugenda harasabwa yuko icyo gihugu comutsa muri yombi, ariko kandi akaba nta yandi makuru yari yoshyirwa ahagaragara. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko bamwe mu bacanshuro basanzwe babarizwa muri Wagner Group basanzwe by'umwihariko barakorana na Perezida Vladimir Putin, basanzwe barakorera ngaho ku mugabane wa Afurika, bakomeje kugenda barahamagagwa kugira ngo basubire muri icyo gihugu. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.